ibikisi bikora biki kwisigira nawe gira numve murahumba nije ndabaganza mwese abarapa ni munze ndabahitize king on the beat mubaze ndabashira ku murongo mwese masa harakantu ushaka kungirire big man in our future say here we go big man in our future say here we go. Let's go now. Fabelove the kesha kabisa na uhari nta nuzobaho ashobora kunyishura kuri ya beat nta uhari umwana kwa mama wiwe. Yes, Fabelove the Keshan boy. My nigga. So what uzi corona gamani kihari none? Corona. Kaje sinazanye corona. Me amaboko urazi ko kizira ko dukorana. Oh la la. So, aha rero ti Mirka ni wari kuri kamera and bibutsa cyo tibagenzi muri ko muradukurikirana ni Mirror T257 ni Fabelove the Keshan boy atubwiye ati corona yarabaye ikiza ntundamutse ntunkoreko none turamukanye gutega mani. Fresh tu. Chance. Sinkorako. Oya nukorako. Mungu wangu uburengo nugufenta gusa ni chance. Chance nazo sigaye zipepera. So Salam. Ni bon. Cyane gose. Fresh. Okay. Bakunzi bi TV nkuko mubibona no umujournaliste ari kumwe na Fabelove the Keshan boy. Kabisa. Wamaze kuvyumva rero hari ikintu ba witeze indamutso yacu ni yahe. Yeah. You're a monster. Master Godzilla, call me Darwina, Dinga Josina, Burundi kusani kontina. Rap zavina kuri Fabelove na Kenya ni Kirundi siki Zambia. Uramwumva umwami wa vina mu Burundi dume mu barapa mbega harubuti dabira kuri beat niyo ndabafatira buratinya bose ndabira. Tutanu bwinye nome navuga cyo genovuna. Uracyarugana. Ibikisi bikora biki kwisigira nawe gira numve murahumba nije ndabaganza mwese abarapa ni munze ndabahitize king on the beat mubaze ndabashira ku murongo mwese masa suire mu ngenzo kwa manika masa. Hey guys, jena ko ndababwira ikintu kimwe hano mwese muko uravuga yuko muko muranyishura muko murishura challenge yanje. Gerageze murabe kwanza ivyo bintu muko murishura murabe yuko biri ku gwego gwiza. Sinabahaye ngo muvuge no, si challenge yo kuvuga gusa. Si challenge y'ibitito, si challenge y'imigani, si challenge yo kuvuga amajambo gusa. Je nabahaye challenge yo kuririmba twumvirize flow beat hanyuma kandi d'ailleurs nabahaye ya beat kugira ngo mwipime ko namwe. Ntabwo nabahaye uko mufa gukorera ku vyari byo byose hanyuma murabe kandi muririmbe flow nziza ziri presentable apana yuko mwumva ngo mwishwe tu gusa ngo mwishwe no tiko ndashaka indirimbo ziri ku gwego gwiza benshi kuri no munota bazi yuko atamuntu numwe aranyishura mes chers amis ni kubera izo ndirimbo zanyu ko murasohora z'amafodio rero je siniko ndashaka indirimbo z'amafodio ndiko ndashaka indirimbo zikaze maniga iyo batako baranyishura ni ntibintere ingufu kandi ntibizinca guma hahandi nyene mugabo gusa ikintu nagira mvuge mbiranyereka yuko mu Burundi hari amajambo menshi gusumba ibikorwa donc benshi barakunda kuvuga ngo nabarapere ngo wasanga nta ibaze nabapimye baribuze none sasa tufanyaje umva dushatuguma tubandanya na programme me narabahaye kugira bipime ariko urumva yuko ari ngorane za problem mu gihe nkubu woza wumva muri bajya abantu wavuze harimo uwuja kurenze agakorera kuri iyo beat neza flow zikaza zirenze zijya tuziza Fabelove muri master uvyifatamwe gute reaction ya mbere ucumva indirimbo kumvira renze ijya from reaction ya mbere nuko no mufelicita kwanza uwo muntu ndifuza yuko Are you sure? Yeah, just jewe ndiko ni musanzo nayitanze kugira ngo dushore kumvisha n'ibindi bihugu yuko mu Burundi hari ingabirano. Malheureusement nta uraboneka ni ikintu cyonyohera ariko nta uraboneka kandi nta nuwo niteze no kubona. Na uhari nta nuzobaho ashobora kunyishura kuri ya beat nta uhari. Eske urabona erega mani barafise shingiro. Urabona ko ushobora hariho umurapere ngaha mu Burundi. Tureke ngaha mu Burundi aha muri Afrika ngaha. Ushobora kusubiramwo kuri ya flow. Uramubona kweri Yishobora kurimba kuri ijya flow yo kumara iminota inga utari kurahema gamani. So nashaka rero kubabwira ikintu kimwe. Kiga cyari ikintu nashatse kubereka gusa kugira ngo nundi munsi umwana kwa mama wiwe. Sawa?
ijya cover narayibonye naratwenze kubera ko urumva umuziki challenge natanze challenge iri serious mugace ndabona yuko abishizemo comedy ruva rero kunjana muri comedy man ivyo ntibijanye n'iki gangster so ikindi kintu nagira mvuge kuvyerekeye ijya cover irerekana yuko none ujya muri rimvye nyene ubwiwe niwe yaranteruye man rero shatubona umuyaya n'umwana sawa umva sinzi abagako babita abayaya bajya baterura abana bizi kwantu abagore umva rero yari yafashe rero Fabelove amugereranya n'umwana nawe acigira umuyaya no muri ico gihe none ijya ndirimbo muyumviriza intango n'iherezo master muyumviriza intango n'iherezo hanyuma namwe mu compare n'ivyo wanyu ava yuko muzisohora mumaze mu compare hanyuma nimwumva yuko ico kintu kiza basi no kwababana na gatoyi je novuga ikindi kintu naco nagira mvuge hariho witwa Sogof ubutumwa yarasohoye indirimbo yita ngo Headmaster nibaza ko Headmaster yaraguye HS yaraguye hors sujet bituma yaguye hors sujet kandi bro iyo nyegera ukabanza kumbaza ti bro est-ce que master wafatiye he kuko aba masters ni mu bisata bitandukanye ugiye kuraba je nagereranije n'umuntu agwana igifunsi man kabisa nagereranije n'umuntu agwana igifunsi master muri mashort guy sasa wewe numva ko waguye hors sujet muri karate grade ya nyuma ni master bigenda bitandukanye ku madane na madane tu urumva rero mukorere ibintu muzi je nabahaye master rero ucigira ngo headmaster waguye orsije kuko bawafatiye ivyo mwishure hariya sawa je rero nibaza ko nabandi mugerageze murabe mukora ibintu biri professionnel manze murabe sujet flow vyose hanyuma mubone kumpereza igikorwa ndabakosore numvise ari fresh okay poa azoca badeliver nzo baha ugwego gwiza mugabo ndacarindire kubakosorera hamwe vyose hanyuma nzubaha amanota neza Fabelove the Christian boy to the Mirror TV 257 Mirror urumva mwicirore ikiyo miroir Fabelove yiraba hehe icirore kiri imbere yiwe n'icyahe vision yawe muri kazoza kahagufi vision yanje nuko nkeneye yuko hip hop y'u Burundi yubahwa ndifuza yuko antuka ngaha mu Burundi haba umustar antuka abafise ikintu cigi company ciwe ndashaka kugira Christian boy company sawa ndashaka kugira ikintu kinini cyane gose label ntunga abandi baririmvyi ngire ishure ryo kwerekana ndababwira yuko nzi ibintu vya hip hop sana mugabo ntibavyemera ariko ababizi barabizi mpora ndabibigisha abemeye ko babera master benshi ndabibereka kunuze kuri microphone mugabo ntibarabona muri ntuze muri theorique man ntibarabibona ndiko ndavyandika nkabereka ati strategy ushobora kugira mu kwandika nibi donc ivyo rero benshi ntibarabibona ariko ndashaka yuko nzogira ishure rya hip hop niyo ibintu vyabandanya bitera imbere kabisa ico nico bakubwira ikirore mirror ni vision yep ni Fabelove the Christian boy mu kudusezera mes chers amis ntugire ngo bibari ibintu nyene ntucugenda uko nyene man cyacu duhaye yo Senzede tuvuga tukibaye Nama nigga Fabelove na BIC Cheki crazy brat kwenye mixi Hasala everyday tuvuga tuti yuko mana unkenda zoko amayurira ku giti kuri vest chimikira kuba underground Kesh muziki wavuza kuri pound underground ishaka pesa cyane kuri sound everyday underground yamashigwa down ivyo bikakuba ko kuko kesh usanga mu kuboko kwaba pro muri studio super sage pro bava ku micro ase ukava ku micro kazotaha ninziko kakamirgado akagushira kandi kwindi rendezvous isonga kaheza ufise mandevous kwirori mu kwinjira no ku muryango kariha wagekese ufashe make Mungu kamushimira mes chers amis underground ngo ntiwihebure mugabo wiyemera yuko uzi icyo uri kurakora ntiwihebure kubera abo baguciye intege never give up be strong work hard Fabelove akajambo kamwe kuri Mirror TV 257 no mu camera woman hari Amerika Mirror TV ni muyikurikirane kuko murabana itanga ibiganiro vyiza mu subscribing mu jamming ngira bavuga
So mubandanye n'ibindi byose mubikurikirana kuko murabona ni TV ihagacira umuziki w'u Burundi. So si vya benshi si benshi bakunze guha agacira aba rapere nkuko. Je nama nabakurikiranye. Ya ndakunda ukuntu mukurikirana ibintu mudiho wa hip hop cyane. Je novuga muri make ni babandanye bako barayikurikirana mu vyonde kuri subscribe hajya hanyuma mu comment mu sharing ibintu ze ibikorwa vyayo. Donc kugira ngo mubandanye muko murayiteza imbere nayo nyene.